bazanira Yesu ikiragi cyafashwe na shetani. Iyo shetani imaze kwirukanwa, nyakiragi kiravuga. Abaraho barumigwa bati, nubwa mbere tubona ivyo muri Isirayeli. Abafarizayo nabo bavuga bati, umwami w'amashetani ni wamufasha kwirukana amashetani. Yesu nawe yamagendera ibisagara vyose n'imihana yigisha mu masinagoga asigura inkuru nziza y'ubwami, yongera kiza indwara zose be n'ubumuga bwose. Hanyuma abonye ishengero rimukurikira, yumva riramuteye ikigongwe, ngo kuko bari nk'abantu bari barushe cyane, bajonjogoye basa n'intama zitagira umwungere. Araheza abarira abigishwa biwe ati, ivyimbugwa ni vyinshi, yamara abakozi ni bake. Sabe rero nyene umurima arungika abakozi benshi mu murima wiwe. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Hari ijambo ry'Imana muri iki gihe bikunze gutera ingorane mu kurizirikana. Ijambo ry'Imana rigira riti, ngo ubukuru bwose ngo buva hehe? Ngo buva hehe? Ariko icara neza mwumvirize iri jambo, sinzi ko mwaryumvirije neza. Ngo ngiriri yazwe n'umukama. Abana b'Isirayeli bariyimikiye abami batabanje kumpanuza. Baritoreye abakuru, nanje sinarinda bizi. Imana barayiciyemo. Mwumva none ubukuru bwose, abakuru bose bava ku Mana. Ubukuru bwose buva ku Mana. Ariko ngo abantu barashobora kwiyimikira abakuru Imana itazi. Imana irashaka ko mu bantu habaho ubukuru. Ubukuru no kuvuga autorité. Imana iranka ahantu abantu mengana ubusimbira hamwe. Ariko abakuru bose uko bigenza, si Imana ibiri kwirabakoresha mu byo bigenza mu vyose bibi. Kuko umuntu ashobora gufata iryo jambo rya mbere akarikoresha kugira ngo arisiguze amabi yiwe yose ashobora gukora, kagira ati jewe ubukuru bwose bwatowe n'Imana, je natowe n'Imana. Ariko ibibi ushobora gukora ntibivuga ko ari Imana iba yaribikira bigukoresha. Kuko itogwa ryacu sirijya riduterekaho, ni kurya kuntu turibamwo mu kungene twigenza. Jewe naratowe n'Imana ndabapatiri, mugabo ndashobora kwigenza nabi mu bupatiri, sinoza kuca kuvuga ngo Imana yarantoye, ibyo ndiko ndakora vyose ni Imana. Sivyo none? Twese twaratowe n'Imana mwibatisimi igihe twabatizwa. Mugabo amafuti dukoze cyo tuvuga ngo ni Imana yadukoje ko twatowe n'Imana, twarabatijwe n'Imana. Bivuga yuko hariho abantu bashobora kwishiraho bakiyemeza yuko umenga ni Imana yabashizeho, mugabo bazi amadiri bakinye. Tugire Kristo. Hari ahantu nigeze kumva, sinzi ko ari byo, ahantu mu kurondera abakozi bakora amateste ya recrutement ateye agahinda, ateye isoni. Bagafata abo bazi ko bashaka guha akazi, bakabaha ikibazo bakagitegura kare. Hanyuma bagiye gukora ikibazo, abandi ntaco baronse, abandi bakironse. Urumva barafise longueur d'avance ku bandi. Mbere bashitse muri sare bagacagira ati, aba bantu barafise amasa kanura cyane, baza ko barashobora kuyiba. Mu bacungisha abantu nka batatu. Abo bantu bakabacunga gose. Abandi bose babaciye bibaza ngo yo aba bantu babacunze gose vraiment. Ugasanga rero nibo babitewe gacu gati, murabona aba baraciye ubwenge. Bazi ngene twabacunze.
mugabo nibo babitoye gusumba abandi naho barazi ibyo bakinye sije no hahera. Murazi ibintu by'amadiri bikinwa mu bintu bya politike, nawe mvuze mugabo mwese yumvirize mu ijambo ry'Imana. Wagiyeho hakoze yihe ngingo? Ni ngingo itunganye imbere y'Imana cyangwa n'ibindi bintu by'amadiri gusa? Aho uri mu kazi wahingiye kubw'ingingo nziza y'Imana cyangwa hari ibindi bintu washese urazi neza ko wahagiye aho hantu hari atari kubw'ingingo nziza Imana ihezagira? Suko womenga ntiwokwivyukiranya ukagaruka imbere y'Imana. Imbere y'Imana nta kintu gishobora gutakara, nta muntu ashobora gutakara akagirira igihe agihumeka. Wumvise iri jambo rero uzi kuri nk'ahantu neza ko wahagiye atanga ingo y'Imana ihezagirwa n'Imana irimo, igarure kugira ngo wewe nyene woye kwikwegera kandi ngusanga uri kurakwegera ivyo ushamitsemwo vyose. Kuko mwumvise ingene Imana yeje kuvuga gutya ngo baritoreye abakuru nanje sinari ndabizi, bakoresheje ingingo itari mu Imana, haca hinjira ibindi bintu vyinshi kubera bikwegeye ko abantu n'Imana itazi babakwegeye mu bigirwamana, babakwegeye mu kuba baja bibigirwamana. Kuko kandi mwumvise ingene ijambo ribandanya bikwegeye ko ibigirwamana bakigira baje bigirwamana, hakwegukira Imana y'ukuri mu ngingo y'ukuri. Yamana ibaho umwidegemvyo yabakuye mu buja bwo mu Misiri igashaka kubagira igihugu rabiro ibindi bihugu birabiramwo ngo bishobore kuva mu buja bw'ibintazi bw'imico mibi bw'umwijima w'isi bw'imigenzo mibi. Imana ikivuga iti ko mwebwe nyene mwamaze kwishira mu buja mukishira munsi y'ibigirwamana, kandi aragombye kubashira hejuru kubicarika hamwe nanje mu nahazwa bwanje, muzotegerezwa gusubira mu Misiri, muzotegerezwa gusubira mu Misiri. Aya majambo arakomeye cyane, aya majambo arakomeye cyane cyane cyane. Turabe umwe wese, ntitubirabe gusa muri bariya bakuru bari imbere, mugabo umwe wese arabe mu muhamagaro wiwe. Igihe umuntu asamaye akimika muri we ingingo mbi, ibintu agendera ko bitari byo imbere y'Imana, bimushira munsi y'ivy'ubuzima, kandi Imana yashaka kumushira hejuru, yashaka kumugira umuntu yicarana n'Imana. Wenyene agaca yiyangaza kure y'ubune nahazwa bw'Imana, agacika umuja w'ivyo bintu bibi aba yarishizemwo akubakira ku buzima bwiwe. Igihe cyose duhisemwo kugendera ku ngingo mbi twibaza ko Imana tuyiciyemwo, kuko ikwihanganiye ikakurindira, niwe uri kuricamwo, niwe uri kuritega, uri kurishira umugozi mwizosi. Si kubakuru gusa bariya bari hariya hejuru bazi ibyo bakina, bariya bakina ibintu mu migambwe. Murazi ko bamwe mbere politike, hariho abantu bafata politike bakayihumanya, bakayigiriye amadiri n'ububeshi, kandi hari ahantu hakomeye Imana ishaka yuko uwemeye kuhaja akorera Imana, yama yitwararika inyungu ya bose. Ukaba ushaka gukorera muri politiki, ugashaka igiti kuja gutwara, ukaba ushaka nomination ya president, itegurire kwitera mu ziko inyungu ya benshi, inyungu ya benshi, ukanayihebera, ugaheba n'ibintu bimwe mbere by'iwawe, kuko bene ayo mafonction mbere usanga afise ibintu bya intendance n'amafaveur menshi baguha
kugira ngo uje kwitwararika inyungu y'igihugu c'Imana. Nta mushobora kubona rero bamwe si bose, bamwe bashobora gutakaza umwitwarariko w'inyungu ya benshi bagaca biruka mu bigirwamana vyo kurunda amafaranga n'ubukuru, igihugu kikamera nk'ukumenga kiri mu buja bw'ibintu bikiboshe, ntikigere gitambuka ngo gitere imbere, bikananirana, inyishu zikananirana gutorwa, kuko harimwo abakuru bapfukamiye ikigirwamana c'ifaranga, mamon, ikigirwamana c'itunga rinyaruka mu kanya gatonya. Uko niko natwe bitugendera, umwe wese igihe atimitse Imana y'ukuri. Hari umweranda yitwa Yohani Maria Vianney wegeze kuvuga ati, abantu badasenze Imana y'ukuri ushobora gusenga inkoko, bagasenga akabenzi, ingurube, bagasenga ibiki byinshi. N'abantu mubona basenga inkoko, uvuze inkoko aca payuka, kuko akunda inkoko kamengera mwibagije ibindi bintu vyose. Abantu mubona basenga icupa, agacupa kararyoshe, mugabo hari abantu barisenga, kabona yuko ibintu vyose abiharura mu macupa, abonye n'inkirenganye ngaha agira ati harimwo amacupa ngaha, byaramuboshe. Ikintu cyose ushobora kusubiriza Imana kikakuranduramwo ingingo ikuzigamamwo iteka ry'umuntu yicarana n'Imana agasangira ku meza y'Imana, ico kintu uracibanga. Canke n'umuntu wese mwaba muri en relation canke kuriya ukabona arakubuza gushobora kwicarana n'Imana, ntuze umwange, mugabo uramwibanga, uramwitondera, ntumuhe ubukuru ku mutima wawe, ntumuhe influence ku mutima wawe, ku bwenge bwawe. Imana irashaka yuko uguma uri umuntu ari mu mwidegemvyo wo kuguma yumva umwanya wose ko ari umuntu yatewe iteka ryo kwicarana n'Imana. Ibigirwamana vyo muri iki gihe cyo mu bwuzure bwa kera, bwuzure bwa mbere, murumvise ingene izaburi ibitwenga ngo biri n'amaso ntibibone, biri n'amatwi ntivyumve, ngo bikagira amazuru naho yo bangana n'imivuba ntibihumeke. Ariko tugire Kristo, igituma Imana yavyanka gose ibi bigirwamana vya Bali, ibigirwamana vya Astarte, vyari bigirwamana umenga nibiza bikamira mu coze impengamiro runtu z'umuntu, bakabigirira imigigwa, mugabo inyuma y'iyo migigwa iboneka bakaja mu bindi. No kuvuga iki, nivyo nk'ico ca Bali bashushanya mw'ishuri, iyo shuri muri yo nta kirimo, mugabo mu gusenga iyo shuri bitabwa n'amashetani aheza agakorera mu magara make y'abantu, ugasanga bari mu marite frénétique sexuel, ibintu biteye ubwoba. Umuntu agasanga asigaye aryamana n'uwo tazi muri ayo marite. Aha twibuke ibigirwamana biriko birazana imico, kandi ukumva bifise inguvu z'amafaranga, inguvu z'ubukuru bw'isi, gushikaho zigomba gutegeka ekleziya y'Imana ngo hezagira umugabo n'umugabo bakwegane, ngo n'urugo jamais. Ico nkibaza ko atari ikigirwamana gikomeye muri isi uyu munsi. Ntushobora gukora amaproje amwe ngo yashitse utavyemeye. Tugabe ntitubigumize muri harabaye, turabe ibigirwamana biriko biriyempoza, ugasanga biriko byirukana Imana mu mitima yacu,
mu migenzo yacu, mu nyifato zacu, tukazokwisanga dusigaye tuvuga Imana ariko ata kintu na kimwe gistructura ubuzima bwacu kirimo Imana. Tugasanga mu buzima bwacu turi structuré par des valeurs diaboliques, mugabo tukaguma tuvuga Imana. Tugasanga mu buzima bwacu twiyubakiye ku kinyoma kitwereka yuko umenga turahabona, tubona kure, turaciye ubwenge, ariko Imana yaza ikisanga ikavuga iti ibintu wubakiye ku buzima bwawe sindimwo. Aya majambo murumva ko akaze, dusaba Umukama kugira ngo ntidusubire kwisuka mu buja bw'imico n'imigenzo mibi uyu munsi gipagani iriko irinjira mu buzima bw'abantu, ikadutuma tuja kujakarira iyo mico mibi, tugasanga twarangariye kure y'Imana, tukabura akanyamuneza ku buzima, tukabura ukumva neza iyo tuva n'iyo tuja. Umukama adukingire cyane cyane, yamaduha inguvu za mutima we mweranda, kugira ngo ubwa mbere dushobore guhinyura ububeshi bw'umwijima w'isi yuzuye ibigirwamana, turonke n'inguvu zo gushobora kurinda intambara bene izo, kuko hari igihe winjira mu ntambara bene izo ugasanga intambara zitoroshe, ushobora no kuhasiga ubuzima, ariko gupfa sivyo byari bikomeye, ikibi no gupfa upfiriye mu buja kure y'Imana. Umukama bibarinde, Umukama biturinde. Amen.